migwi ihanganye nayo, ivyo u Rwanda nago rwakomeje guhakana. Mu bihe bishize ariko byasa naho umengo hari intambwe yatewe. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byanagize aho bishira umukono ku masezerano yo gutanga agahengwe bahimirijwe n'abategetsi b'igihugu ca Angola nk'umuhuza. Ariko igihe umushikiranganje w'imigenderanire wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Thérèse Kayikwamba Wagner yagendera studio za BBC, yavuze ko ico cizere c'amahoro arama kikiri kure nk'ukwezi. Yishura ku bibazo vya mugenzi wacu wa Newsday James Kopner, yatanguye amubaza aho umugambi w'amahoro ushigikiwe na Angola nimba woba warashoboye gufasha kwegeranya igihugu c'u Rwanda n'igihugu ciwe kuruta uko vyahora. Thérèse: I wish I could say we were. Nifuzaga kuba navuga ngo yego, ariko ibimaze iminsi biba cyane cyane muri iyi minsi birishize biteye impungenge. Murabizi inshuro nyinshi hagiye haba kwica amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 8. Ibi rero biratuma bigorana cyane gukomeza kwizera igisubizo kirambye kuri iyi ntambara binyujijwe mu mugambi w'amahoro wa Rwanda. Kongo ibifitemo ubushake ndetse niko bizakomeza. Ariko turabona guhonyanga ayo masezerano ku ruhande rw'ingabo z'u Rwanda na M23 mu gace gakize cyane ku mabuye y'agaciro, ndetse no kwigarurira ibi bice bikaba bikomeje ndetse bikaba bikomeje kugenzurwa n'ingabo z'amahanga. Mumaze imyaka myinshi mushinjana muri kariya karere, ni ibihe bimenyetso ufite ko ingabo z'u Rwanda zibifitemo uruhare? There is a group of experts. Hari itsinda ry'impuguke ryashyizweho n'akanama k'umutekano ka ONU kugira ngo kige uko ibintu bimeze, bityo kajye gatanga amakuru ahoraho. Raporo y'izo mpuguke iheruka ivuga ku basirikare b'u Rwanda bagera ku 4,000. Ibi ntabwo ari ibirego bitangwa na Kongo. Dufite imibare yacu ndetse irenze niyo ngiyo y'ingabo z'u Rwanda n'uruhare rwa guverinoma y'u Rwanda muri iki kibazo cyo guhungabanya Kongo. Muri rusange bisa nkaho inzira y'amahoro ya Rwanda iyobowe na Angola hari cyo iri mu kugeraho. Habaye amanama ndatekereza hagati y'abayobozi b'inzego z'ubutasi b'igihugu cyawe n'u Rwanda. Hari n'amasezerano asa nkaho yasinywe nk'uko bivuga ayo guhagarika imirwano. None se ni kuki ukeka ko ibintu biri mu kugenda nabi ubu? Things are going wrong because the Rwandan Defense Force. Ibintu birakomeza kuba bibi kubera ko ingabo z'u Rwanda, igisirikare cy'u Rwanda bafatanyije na M23 yiyita umutwe w'abanyekongo urwanya leta, bongeye gufata intwaro bakaba bariho bica amasezerano yo guhagarika imirwano. Hari igihe twabonaga rimwe na rimwe ibitero muri Kivu ya ruguru, ari nayo ntara yibasiwe cyane n'intambara, ariko ntibyari bimeze nk'uko tubibona ubu, aho M23 n'ingabo z'u Rwanda bariho barwana bashaka gufata ibindi bice. Niyo mpamvu twaciwe intege n'uko kwica amasezerano yo guhagarika imirwano. Ibi ntabwo ari udutero duto, ahubwo ni ibitero by'imbaraga zo gushaka gufata ibindi bice, imbaraga zo gushaka gufata ibice bikize cyane ku mabuye y'agaciro muri Walikare. Niyo mpamvu ducitse intege, niyo mpamvu umugambi w'amahoro wa Rwanda n'amasezerano yo guhagarika intambara bibangamiwe. Currently under threat. So how do you count on none murateganya kubikoraho iki? Mu gihe cyashize byarabakomereye kunesha M23 mu rwego rwa gisirikare, kandi muravuga ko inzira y'amahoro ibangamiwe. Murimo kubikoraho iki? First of all, we call out Rwanda on their bluff. Icyambere turagaragaza ko u Rwanda rukomeza kujijisha. Rwakomeje kwigaragaza nk'urubangamiwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere, ariko imbere y'amahanga rukiyerekana nk'uruharanira amahoro, nubwo mu karere k'ibiyaga bigari ari rwo rushoza intambara. Muri aka karere nibo batumye miliyoni 7 zirenga z'abaturage bava mu byabo. Ndibaza ko iyo ari imvugo igomba guhinduka. Dukomeje kubwira abafatanyabikorwa batandukanye, cyane cyane abafite ibyicaro bihoraho mu kanama k'umutekano ka Loni, kuko ni ingenzi ko bisobanuka ko akaga kari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'akarere k'ibiyaga bigari atari akaga ka Afrika gusa, ahubwo ari akaga k'isi yose.
Thérèse Kayikwamba umushikiranganje w'imigenderanire wa Kongo n'amakungu. Turacagerageza rero kumva ko twoshobora kuvugana n'u Rwanda kuri ivyo bivugwa n'umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu wa Kongo kugira ngo tumve ico nabo bashobora kutubwira, ariko ntibiradushobokera. Amakuru yacu tuyabandanirize i Paris mu Faransa aho